reka saba bateguwe bose wetu tabugo
Alright, bashike hano imbere kugira ngo badufashe kumwakira. Icyubahiro dukomera amashi, Imana yacu ni nziza. Gira mugenzi, reka numve mu bwugamo n'amajwi arenga ashika mu ijuru. Yesu nashimwe. Ubwugamo bw'iteka, numva ijwi ririko riraza. Imana data wa twese uri mu ijuru, nta majambo akwiye dufise kugira ngo tugushimire ku mugambi ufitiye igihugu cyacu cy'u Burundi. Uri Imana igira neza, uri Imana yumva, uri Imana yishura. Turaciye bugufi imbere yawe tubanje gusaba imbabazi aho hose tutagugororokeye uwo mwaka wose, ndetse turasabye n'imbabazi kuri ibyo byose abarundi batakugamburukiye. Mana ushobora byose, turagushimira ko wabanye natwe, turagushimira ko wabanye n'Uburundi, turagushimira ko watweretse ibyo tutari bwagere tubibonesha n'amaso yacu. Waratweretse ibyihishize munsi y'ivu ry'i Burundi, uratwereka ubutare, uraduha amagara meza, urakorera mu rwaruka, urabaha ingufu yo kubwimba. None Mana nzima, nukomereza aho nyene ugumufurura n'ibyo batari bwabone byose bija habona. Turasabye ingabirano y'ubwenge, turasabye ingabirano y'ubuhinga bwo kubuhingura kugira ngo tubwihingurire ngaha mu Burundi bwacu, kugira ngo databuja amahanga yose ahurumbire igihugu cyacu cy'u Burundi. Mana nzima, ndaciye bugufi shima umugambi wawe. Ndagushimiye umugambi mwiza wazanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi wo gufasha imiryango itigeze ironka ikibondo. Turagushimiye Mana ku bana 12 bamaze kuboneka muri no mwaka. Turagushimiye n'ababonetse kuva umugambi gitangura, kandi turagushimiye n'abandi twimirije kuronka. Tuboneho Mana nzima no gusabira utwana twitavye Imana utaravuka. Turazobera abamarayika imiryango yabo, tubera abamarayika ndetse nabo bene wabo bafise ubuzima bariho. Kandi Mana nzima twongera dusabira n'abavyeyi babuze kugira ngo ubirure ubarose ibindi bibondo. Turagushize imbere Mana nzima n'indi miryango irenga 8 yimirije kwibaruka. Turataramuje wa mugwaniza shetani mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo imiryango yose izigira akanyamuneza. Mana ugira neza, turagushimiye ku baganga b'abahinga duhaye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Turagushimiye n'ibiganza byiza wabahaye. Guma wezi ivyo biganza byabo kugira ngo bagume batera akanyamuneza imiryango tarose amahirwe yo kuronka ibibondo, kugira ngo baze baronka ibibondo. Tuze dusuye gukoranira ngaha dushima. Mana ugira neza, turakweretse iyi minsi tugiye kumara ngaha. Urazoturinda wa mugwanizi asamaza, uraduha akaryo keza ko kwirimbura ku byo twakoze mu mwaka uheze. Aho tutakoze neza twongera inkomezi kugira ngo dukore neza, aho twakoze neza naho uduhe kusumbiriza. Turakweretse Uburundi bwacu, tabigushize mu maboko yawe, na cyane cyane se Barundi.
turamusabiye amagara meza, turasabiye inkomezi abo bose bamushigikiye mu bikorwa. Mana ugira neza, turasabiye aba bose bagiye kumara iminsi bari ngaha, ibyo bazokwigisha byose bizobengera akamaro kuri muntu wese, ku miryango no mu gihugu cyose, na cyane cyane uzoduha ijambo rizotwereka wa mugwa wera Siyoni wo mu ijuru, na cyane cyane Mana nzima, aho ibyo dukora ngaha ku isi bidutegurira kuzobona heza hasumbirije. Nico gituma yambona kazoza igihugu cyacu Burundi duciye bugufi tugusaba ngo itangure kuboneka ubunyene, itangure gukomera, abakiri ngaha twese tuze tuyiboneshe amaso kandi dushima. Reka tugushimire kubigiye gukoreka byose, kuko Mana nzima turagusaba ntidutegeka, nawe ukaduha ibivuye mu bugombe bwawe. Nico gituma Mana ushobora byose, ibyo tugusabye turakwinginze widuhera ubuntu n'imbabazi, ku izina rya Data wa twese wo mu ijuru n'iry'Umwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Murarindira